ndabaramukije kaze makuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatatu igenekerezo rya 18 ruheshi ibihumbi 2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba cemwe n'ibicu bikeya mu ntara za Rutana, Ruyigi, Karusi, Cankuzo, Muyinga, Ngozi, Kayanza na Kirundo. Ahasigaye hatekanywa ko azoba ari ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akaze mu ntara ya Gitega abipimo vyo kuri Celsius 12. Ku muhingamo hategekanywa ko azoba ari ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Kayanza, Muramvya, Gitega, Mwaro na Ngozi. Ahasigaye hategekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho vyo kuri Celsius 31. Ejo mu gitondo hatekanya ko izuba rizoseruka isaa 12 zirenga iminota 6 rirenge isaa 12 zirenga iminota 2 zo ku mugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru ategekanya ikirere kuri wa gatatu mwateguriwe n'ikigo Ijebu yari finatio y'inka yabashikirije nawe utaha.